Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Onezime Dushimagize. Murahaye ikaze bakunzi ba RPA mukurikiye amakuru avuga ko no kabiri genekezo rya 31 gitugutu umwaka wa 2023. Tuyahereye ku ngingo nkuru. Ingendo z'urutavana ko ziriko zikorwa n'umunyamabanga mukuru umugambo CNDD-FDD yandi kuriyo zirabandanya guhungabanya ibikorwa mu ntara y'Ibitoke. Muravyumva muri ano makuru. Uwo mugambo nyene uri ku butegetsi CNDD-FDD nguri gukora ibishoboka byose kugira ngo wiharize urubuga rwa politike maze zose ruke wonyene mu matora y'ibihumbi 2025. Bivuga n'umushinga amateka gatogwasa arongoye umugambwe CNL nawe nyene muramumva muri ano makuru. Mu kiganiro aho kacuno munsi tuja kugaruka ku mu mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariko gutera umuharire tabara gushirwirwanisho hasi maze abawugize basubizwe mu buzima busanzwe. Aya nandi twabategura imwe mu kanya mu idonira. Ano makuru tuyahere mu gisata c'umutekano hari umuntu w'umugabo atashoboye kumenyekana yishwakerewe n'abantu batazwi mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere mu murima w'umuceri uri muri village ya 5 zone Buringa muri commune Gihanga intara ya Bubanza. Amakuru ava muri iyo zone avuga ko bene kugandagura uwo muntu bo bagiye bamutwaye muranga byose hamwe n'ibirato yari yambaye. Ni nk'uko twateguriwe na Emmanuel Nyungeko. Uwo mugabo yatawe yishwe nk'igihe cy'isaha 3 mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere muri village ya 5 zone Buringa muri commune Gihanga intara ya Bubanza yashoboye kumenyekana yishwe akerewe n'abantu batazwi. Amasoko yacu aho muri zone ya Buringa amenyesha ko ico kiziga cari gifise amaraso akiri mashasha kikaba catowe mu gace abungere bakunda kuza kwahiramwo ubwatsi bw'inka. Iyo hataba abantu baciye bashwa baduka umwe mu bungere ngo yagira ahasiga ubuzima yagirizwa ubwo bwicanyi. Umwe mu banyagihugu bo ngaho muri zone ya Buringa aravyigana. Ni kuri wa mbere tereza na village ya 5 umanuka mu miceri. Umuntu w'umugabo yambaye ipantaro n'ishati biratubara bimukuye n'ibyangombwa bacagenda babijanye. Icyo kibanza yari arimwo isoba bamukerereyemo nk'uko baje kumutaho kuko abagabo babiri umwe yari afite umupangu undi afite inkoni. Hama rero hakaba umwahizi yabaye Buringa ahashitse ariko yahira acaramuhamagara akadamubwira ko ari we yishe umuntu aho uwo muntu aza kuba umuntu nisheze ari hehe turagenda baramumwereka ikamurandeshe yewe nashitse nahira harya hacaye nta n'ivyo nari bwaraha abantu rero bamaze kuza cabona kumurekura mugabo murekura yakubise. Isoko ryacu ribandanya rishikiriza ko ikiziga ca nyakwigendera catwawe na musanteri wa komine ya Gihanga mu kibanza kitashoboye kumenyekana. Abanyagihugu bo ngaho Buringa bagasaba ko hokorwa amatohoza kugira ngo uwo muntu amenyekane abamwishe hamwe n'ico baba baramuhoye. Mu ruganda rwa radio RPA ntitwashoboye kuronka Leopold Ndayisaba musanteri wa komine ya Gihanga wagire ica bivuzeko. Arakoze Emmanuel Nyungeko. Mu gisata c'agatekazina muntu ishiramwe ESTDH rishigikira abanya agatekazina muntu bari mu bibazo kubera umuga wabo irashima ko umenyesha makuru Florian Irangabiye yungurijwe mu bibohero rya Bubanza kumvo z'amagara yiwe. Ariko naho biruko Jean-Marie Rukuki yarongoye aranegura ko vyakozwe mu masaha y'ijoro kandi hari haciye igihe kitari gito uwo menyesha makuru agwaye agasaba ko ubutungane bwo mucira urubanza abereye agasubira kwidegemvya. Kurikiya Jean-Marie Rukuki arongoye ishiramwe ESDDH. Mwishirahamwe SDDH gihaye intumbero yo gushigikira abaharanira agateka kazina muntu bari mu bibazo kubera umuga wabo. Rirashima yuko akamo kumumenyesha amakuru Florian Irangabiye amaze ikiringo c'umwaka n'amezi 2 apfunzwe mu karenganyo ko ako kamo kumviwe ko gusaba kungururizwa mu rindi bohero rijanye n'ivyo amategeko amurekurira mu vyerekeye iyo ahanuka eka na sentare ijejwe urubanza rwiwe. Ibohero yungururijwemwo ni ibohero rya Bubanza, ni ibohero kandi riri mu karere kamworohereza kubijanye n'amagara yiwe. Ariko ntitwobura kunegura uburyo yungurujwe yajanywe muri iryo bohero babikoze mu masaha y'ijoro kandi babikoze inyuma y'ikiringo kirekire kingana n'amezi 5 kuva abisavye kandi ayo mezi ayamaze amagara mukitse
rero kuba babikoze amasaha y'ijoro ivyo turabinegura cane kuko iryo n'irindi hohoterwa bamukoreye ryinjira mu bijanye no guturubika gusinzikaza no guhonyanga agateka kiwe. Turasaba ko uburenganzira bwiwe bwo kubahirizwa, turasaba kandi ko sentare gasambura amanza yosasa urubanza rwiwe vuba bwango kandi agacirirwa urubanza rubereye maze agasubirana umwidegemvyo. Tukiri muri ico gisata c'agateka kazina muntu, urunani rw'amashirahamwe yo mu Burundi akingira agateka k'abaharanira agateka kazina muntu ruherutse gushira habona icegeranyo cerekana uko agateka kazina muntu kifashe mu Burundi muri aya mezi 9 aheze y'umwaka wa 2023. Ikigaragara nuko agateka kazina muntu kabandanije guhungabanywa naho leta y'u Burundi bandanya kubihakana. Aha CBDH ikavuga kutihanganira mu bya politiki, kwankira iyindi migambo itari ku butegetsi gutunganya amanama hadasize inyuma gukoresha ubutungane mu guhohotera abatavuga rumwe na leta. Kurikirana ibigaje Yahove ajeje gisata cyo kumenyesha amakuru mu runani CBDH. Muri amezi 9 y'umwaka twabonye ko mu Burundi habandanijwe guhungabanywa ibikorwa by'abahanira muntu cyane cyane no kwanka yuko atagaza mugabo ngabo mu Burundi, kandi tubonye yuko hariho kubandanya guhungabanya ibikorwa by'abahanira muntu bafatwa nk'uko abansi b'igihugu nk'uko bakorera abandi bantu atari akazi bakorera igihugu. Tubonye kandi yuko uburenganzira bwa zina muntu canke mu bijanye n'intwaro canke bya politiki canke mu mishamuro canke kwidegenya byose byahungabanijwe. Tubonye kandi yuko ubutungane bwandanyije bukoreshwa n'abajejwe intwaro canke abari mu butegetsi, habaye kandi no kubuza amanama atandukanye canke kugira imyiyerekano nk'uko bisanzwe bikorwa iminsi yose. Tubonye kandi yuko hari mu kandi ubangamira cane cane agateka k'abahanira zina muntu bahafatwa ingingo canke ziriya. Tubonye kandi yuko abahanira zina muntu bandanyije babuzwa gukora akazi kabo cyane cyane bakamaramazwa mu bafatwa canke mu kuhagarikwa. Tubonye kandi cyane cyane ko ubutungane bwakoresheje kugira ngo bushobore kumenya canke kuzivya abo bose boba bashaka gushikiriza ibitagenda neza mu gihugu. Tubonye yuko abahanira muntu bashaka ku ndwi bahagaritswe banapfungwa, hakaba harimwo abafasoni 4 n'abashingantahe 3. Aha tubavuga Florian Rangabiye, Miyene Somana, Maître Sonia Nikumasabo, Musabe Maria, Odasa Derimana na Prosper Runyange. Rero kubyekeye bagiye bafatwa twohera ku mumisha makuru Florian Rangabiye bafashwe tariki 3 z'ukwezi kwa 8 mwaka 2022. Yafashwe n'urwego rujejwe gutohoza service nationale de l'enseignement, aho yaciye urubanza mu kwezi kwa mbere tariki 2 y'imyaka 10 hamwe n'amande y'umiliyoni y'amafaranga y'amarundi. N'ubu akaba agipfunzwe aho urubanza rwaciye mu kwezi kwa 6. Uko guhohotera abahanira agateka kazina muntu kugira ingaruka mbi mu gihugu kuko atahusubira gushira habona ibitagenda neza. Aho runani CBDH rugasaba leta kureka gupfungira abantu busa no guhagarika gukoresha ubutungane mu guhohotera abataco bagirizwa. Kurikirana n'ubunyene Jehove nibigira. Hariho kandi guhanira agateka cyane cyane k'abakozi mu syndikaliste Miyene Somana, aho yafashwe arafungwa mu gihe yakwashiriza inyifato y'umupatiri asanzwe arongoye ishuri Kisirwa ryo ku Mushasha, aho yoba yashurashuza abanyeshuri basanzwe biga kuri iryo shuri. Yarafashwe arafungwa gushikaho acikwa 5 n'amadini 5, kandi uwo yagiriza canke ico cyaha kigeze gikurekanwa neza yaciye yagize yuko yoba yabeshiye uwo muyobozi kandi hatabaye gutohoza ngo bari yuko barabeshe. Hariho kandi ko nabivuze abarenze akazina muntu basha kuri 5 bahagaritswe bari bagiye mu nama i Kampala, aho bafashwe 12 z'ukwezi kwa 2 2023, aho bose rero barapfunzwe amezi 2, aho bari ku butariki 18 z'ukwezi kwa 4, ariko baracabandanya gukurikiranwa gushika naho batabakomoka. Uyu munsi rero byose byagize ingaruka mbi haba ku bikorwa canke ku labo y'abanyazi muntu kubera cabaho
bwoba bushikiriza akari ku mutima canke gukora ivyo umuntu gukora ashatanga gukora abanza kuraba yuko ivyo avuga atazava bimukurikirana hariho rero n'ubwoba kuko abantu bose bashatinya gushikiriza ibiradi igihugu hamwe kandi n'ubusho buca bwuzura kubera iyo umuntu afunzwe ataco yagirizwa bituma mu bushuhuzura abantu benshi tuvyihana yuko rero ubutegetsi bukoresha ubucamanza kugira ngo babuze abo bose boba batidoshikiriza tagenda neza kugira ngo bagire ubwoba kandi bigaca bituma rero urwego rw'ubucamanza bihana ko butigenga nico gituma dusaba yuko hoba bwa mbere guhagarika gufata abantu taco agirizwa hakaba kandi n'ingene hoba kurekura abantu bose bapfunzwe cyane cyane abanezeza muntu bataco bari kurazira hamwe kandi yuko leta yoreka kuza irinjirira ubutungane ariko bakareka bagakora bisanzure yari Gervais Nibigira arongoye igisata cyo kumenyesha amakuru mu runani CBDH tumira amate dutandukire igisata ca politike erupeya nababwiye mu ncamake y'ano makuru ibikorwa bitari bike bibandanya guhungabanywa n'ingendo z'utavanako zikorwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambi CNDD-FDD Reverend Kuriyo mu ntara c'Ibitoke kuri uyu wa kabiri mu mazone ya Rugombo na Kiramira yo muri komine Rugombo abarimyi abikorera utwabo abanyeshuri be n'abarezi nta numwe yigeze yemererwa kuja ku mirimo yiwe ya misi yose Ido Nido na Josiane Muzaneza ibikorwa vyo kurarika imbonera ngo zize zitangirize ntihagire umuntu n'umwe acaruka vyatanguye kuva ku munsi w'Imana uheze nk'uko vyagenze mu yandi makomine agize intara ya Cibitoke kuri uyu wa kabiri nivyoroshe kuronka umuntu aca ngo aje ku mirimo yiwe ya misi yose kuko kuva igihe cy'isaha y'icenda z'ijoro amabarabara yose yari yugarijwe n'ubwo gwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi uno munyagihugu wo muri zone Rugombo yaganiriye na RPA arabiducira ku mayange mbonera kure abagize umugambi CNDD-FDD mu kuvuga nta muntu abacarukana avuga ngo arashobora kuja mu murima cyangwa mu bindi bikorwa byose byose iby'iwiwe bimwerekeye baca bagufata bakaca bakugarura inyuma kugira ngo ati baze gusanganira uyu mukuru w'umugambi CNDD-FDD naho bazindutse babuzwa kuja kurondera ico rirenza abanyagihugu baho mu Rugombo baganiriye na RPA bamenyesha ko babwiwe ko iyo ndongozi iza kuhashika nk'igihe cy'isaha y'indwi y'umuhingamo ubu imyidogo akaba ari yose narijya hariho abakora ku munwa ari uko bagiye guca ingero abantu rero hano muri komine Rugombo zone Rugombo agashavu ni kenshi kuri ibyo bintu babakoreye bateza gukora ibikorwa by'iwabo bya misi yose n'umuntu yari asanzwe akingera kugira akomebesha ko umunsi w'uno munsi none ubona bica biza kugenda gute araza kuba bari hasi araza kubahereza amahera bari kuza guca ingero mu mirima aha mwamenya ko no muri zone Kiramira umutumba wa Ruvumera ibintu vyari vyifashe uko abanyeshuri n'abarezi babo abarimyi hamwe n'abadandariza mu mabutike bose nta numwe yakoze ndetse bamwe mu banyeshuri bakaba bari bahawe n'ivyapa birika inzandiko zitaka ivyiza vy'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD tumushimire Josiane Muzaneza mu makuru ya politike nyene umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD uri gukora ibishoboka byose kugira ngo wiharire urubuga rwa politike maze zoseruke wonyene mu matora y'2025 ivyo bishikizwa na Gatogwasa umukuru w'umugambi SNL mu higaniro yagiranye n'Adiji rya Amerika Agatogwasa avuga kandi kicuka ca politike cifashe nabi mu Burundi akagiriza leta ko yivanga mu itunganywa y'indi migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi kurikira Agatogwasa arangoye umugambi SNL bigaragara ko umugambi uri ku butegetsi uri gukora ibishoboka byose kugira ngo wiharize urubuga rwa politiki gutyo ubona amahirwe yuko woba ari wo uri mu nzego wonyene kandi ivyo ntibabitanguye uno munsi kuva muri 2020 icyo gihe umugambwe uri ku butegetsi wari ugitwarwa n'urongoye igihugu uno munsi wakoze ibyo ushobora byose kugira ngo abatware bose kuva hasi gushika hejuru babe abo mu mugambwe CNDD-FDD uyu munsi rero kubera ko muri 2025 hazoba amatora y'abashinga amateka icyo tubona nuko bashaka ko inama nshinga amateka na nyenguza amateka zo kwiharizwa n'uwo mugambwe wonyene ibi ndabivuga kubera yuko nta wundi mugambwe numwe uri ku rubuga ubu kiretse CNDD-FDD n'iyindi migambwe icuditse cyane na CNDD-FDD hagize uwugira icanegura baramutera igitsure gikomeye ahantu tankarorero ubutwara mugambwe Kodebu ejo bundi sinzi Twitter yanditse anegura uko ubutegetsi bwifashe
yaramaze iminsi mu buroko agira amahirwe gusa yuko abantu bose bakomye induru nyabuna bahita baramurekura ariko bari bamufunze ubona atacyo bamuziza mu by'ukuri. Ibi kandi anabivuga kuko umushikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu ashigikiranye n'akagwi k'abantu bashaka kwiyonkora ku mugambwe yafashe ingingo ubwa mbere na mbere zitari mu bubasha bwiwe nk'uko uvuga ngo aragwije n'ubusa ibyavuye mu ikoraniro kaminuza y'umugambwe nk'icyo gikorwa n'igisata kimwe mu bisata bya sentare nkuru y'igihugu. Aho naho nyene kugira ngo bafate ingingo nk'iyo nuko iyo ngingo iba yateje umudugararo mu gihugu canke ikaba yohungabanya igihugu. Tubibutse ko duserukira ishyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi aherutse kumenyesha ko atabwigenge mu bya politike buhari kandi ko umugambi uri ku butegetsi wiharije urubuga rwa politike. Tubandaniriza no makuru mu gisata c'indero aho abanyeshuri bahejeje amashuri y'imyuga kandi batoye ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri za kaminuza mu mwaka w'ishuri uheze w'ibihumbi 2022 ushiri w'ibihumbi 2023 basaba guhabwa vuba impapuro zabo z'umutsindo arizo diplome d'etat. Inkuru ziva mu bushikanganje bw'indero n'ubushakashatsi zimenyesha ko ari kubera ko umuyobozi mukuru w'amashuri y'imyuga aherutse kugenwa mu yandi mabanga akaba atarasubirizwa. Abanyeshuri bagasaba umushikanganje w'indero n'ubushakashatsi gukora ibishoboka byose kugira ngo haboneke vuba gutera igikumu kuri izo mpapuro zabo z'umutsindo. Ido nido na Dominique Rahira twumva. Abo banyeshure bahejeje amashuri y'imyuga kandi batoye ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza bavuga ko batumva igituma impapuro z'umutsindo za leta zabo arizo diplome d'etat mu gifaransa zitariko ziratangwa. Ni mu gihe bagenzi babo bize mu gisata by'ubuhinga arico science, abize mu gisata c'indome arico langue, co kimwe n'abize mu gisata c'indera bigisha bobo baguma bahabwa izo mpapuro. Inkuru ziva mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi zikamenyesha ko ari kubera umuyobozi mukuru w'amashure y'imyuga ahari ubu ari uwifata kibanza adafise ububasha bwo gutera igikumu kuri izo mpapuro z'umutsindo za leta diplome d'etat. Uwahahora akaba kwigenekerezo ya 2025 kuno kwezi yagenywe n'umukuru w'igihugu ngabo umuyobozi mukuru w'igisata kirabi vy'amazi n'isuku mu gihugu hagati aha MR mufunyafunyo y'igifaransa ariko gushika ubu akaba atarasubirizwa. Abo banyeshure bahejeje amashure y'imyuga kandi batoye ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza bakamenyesha ko kutaronka izo mpapuro z'umutsindo ari ngorane kuko umwaka w'ishure muri kaminuza wimirije gutangura. Bikaba bitegekanijwe ko abanyeshure bahejeje muri uno mwaka w'ishure uheze w'ibihumbi 2022 n'ibihumbi 2023 bazogera rimwe muri kaminuza n'abahejeje mu mwaka w'ishure wo hirya w'ibihumbi 2021 n'ibihumbi 2022. Uretse n'ivyo bamwe muri abo bavuga ko bakeneye izo mpapuro z'umutsindo kugira ngo baje kwiga hanze y'igihugu ibice bibabuza ubwo burenganzira bwabo. Basaba rero umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana gukora ibishoboka byose kugira ngo haboneke vuba utera igikumu kuri izo mpapuro z'umutsindo za leta arizo diplome d'etat kugira ngo nabo batunganirizwe maze babone kubandanya amashure yabo. Tubandaniriza no makuru mu gisata c'ubutunzi kenanye igitoro cyo mu bwoko bwa essence na mazuto ryakwije ikiringo kirenga indwi mu ntara ya Ngozi. Abagikenera bavuga ko ahanini bagikura cyane mu zindi ntara ivyo bigatuma haduza ibiciro vyo kwiyunguruza ufatiye ku vyashinzwe na leta. Ni nkuru tubaza Ines Gakiza. Ku matasiyo agera ku 9 yo mu ntara ya Ngozi nta nima ry'igitoro baronka haraciye indwi irenga. Abanyagihugu bavuga ko ivyo bituma baja kurondera ico gitoro mu zindi ntara kugira bashobore kubandanya ibikorwa vyabo vya misi yose. Natasiyo nimwe ifite igitoro yaje ibirenga kabisa kitaboneka ego no taheruka ngaho kuri rero abagendesha ivyuma b'igitoro baja kubinywa igitega ubu nk'abamotare n'abaje bakoresha imodoka nyene za voyage twarabahaso rero bimeze ngaho nta nima y'amazutu yari masansi nta kigenda. Ivyo biruko mu gihe igitoro ca magendo cahora kiboneka ubu kitakiboneka neza kuko ngo niyo kibonetse kiba kizimvye. Ca magendo ubu ntikiboneka nuko ufashwe uriko uradandaza igitoro ushobora guca umunyororo w'imyaka 5 hamwe n'amande y'imiliyoni nyinshi. Bamwe bagifise rero bahitamo kukishyira mu kinigero nyene bidasanzwe ntikiboneka mu majambo make. N'ubu gifise ikibuni kubura ibiciro
n'inusu akagurisha ibihumbi birenga 15 ubwo naho nyine mu kinyegero kidasanzwe. Kubera ubwo bukene bw'igitoro ibiciro vyo kwiyunguruza biguma biduga. Atari ku majansi ahandi hose ibiciro bija biduga. Ubuye bw'ide presse duga nko mu burengo bw'aho dizi sore igihumbi ariko ubuye ikibarisha bibiri tomboye ni 5. Ahandi mu yindi micungararo urumva bivana n'ahandi ubure kuragenda. Haya mapropogisi yoho canke ibijumbu ubuye n'ibihumbi nka 18 ku cyoro. Taransi yajansi n'amayasi nuko nyene ibihumbi 15 14 urumva n'ikibazo. Abanyagihugu bo muri yo ntara ya Ngozi basaba leta kubatorera umuti w'ico kibazo c'ibura ry'igitoro ngo kuko kiriko kiratuma ibikorwa vyabo vya misi yose bicumbagira. Arakoze Inese Gakiza bamwe mu banyagihugu bo muri komine Kayogoro intara ya Makamba bamenyesha kikana ry'isukari ryabaye akayobera abahinga. Hake igishobora kuboneka rimwe na rimwe muri iyo komine. Abanyagihugu bamenyesha ko igiciro kiduzwa n'abadandaza basigura ko bibagora cyane kuyironka. Ido nido na Elvise niyo mungere. Haraciye amezi abiri muri komine ya Kayogoro kuronka isukari ku giciro cemewe n'amategeko ari umuzi wibuye. Abanyagihugu baho twavuganye bamenyesha ko umudandaza yahora aja kuyitora muri Sosumo akayishikana muri iyo komine yabihagaritse. Inyuma yiwe ngo hari n'abandi babwiwe ko boza barayizana ariko baranka. Sukari muri komine ya Kayogoro imvo nuko uhora ayidisiribiwa canke disiribitera kominale ari nawe yagenda kuyitora muri Sosumo yavyafite kubisubiramo ngo kubera inyungu bashyikirenga na burya ari abadandaza nabo baharura inyungu. Rero gushira amasaha n'igihugu isukari barahebuye ikibaho. Ake ashobora kuboneka isukari muri komine ya Kayogoro abadandaza bayirangura mu zindi komine hakurikira iduzwa ry'igiciro nk'uko bishikirizwa n'uyu munyagihugu. Bagenda bakayirondera nko mu yandi makomine ageza nko mu ntara ya Rutana canke nko mu ntara nyine ku mugwa mukuru no muri rusange kaya sukari basezerana ambwira yuko muri kino gihe abanyagihugu bo muri komine ya Kayogoro basaba ko abaramutswa iyo komine borondera inyishu kuri ico kibazo ku neza y'abanyagihugu. Kuri ivyo RPA yarondeye Nyabenda Pierre Simon musanteri wa komine Kayogoro kugira twumve ico ashikiriza ariko telefone yiwe yahamagara hakabura witaba. Arakoze na Elvise niyo mungere tumira amateka tandugu igice ca kabiri hano makuru cabe kiganiro wahuka. RPA mu kiganiro ubahuka cyo kuri wa 31 gitugutu tuza kugaruka kukamu mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariwe gutera umuhari witwaje ibigwanisho wede tabara ngo bashire ibigwanisho hasi maze basubizwe mu buzima busanzwe. Turaje kurabira hamwe cyo byofasha mu mutekano w'igihugu hamwe no ku bibazo bitandukanye biri mu gihugu hamwe uwo muhari wo kwemera gushira ibigwanisho hasi. Ikiganiro mu gishikirizwa na Josiane Muzaneza. Ubahuka. Abagwanyi b'umuhari bitwaje ibigwanisho bagwanya ubutegetsi bw'u Burundi Rede Tabara baheruka gusabwa gushira ibigwanisho hasi bagatahuka mu cabavyaye. Ako kamo bagatewe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho yamenyesheje ko bazoca basubizwa mu buzima busanzwe nayo abafite ico bagira bagashirwa imbere y'ubutungane. Ubwo butumire bwa leta umuhari Rede Tabara ntiwatevye kubwishura aho wamenyesheje ko utarota na gatushira ibigwanisho hasi gushika icyatumye baja mu ishamba gitorewe inyishu. Mbega none umuhari Rede Tabara woba ari wo uri kuratuma umutekano n'ubutunzi bw'igihugu bitosekara? Mu gihe uwo muhari woshira ibigwanisho hasi ibibazo bihanze igihugu bizoba bitorewe inyishu. Ni giki cyategerezwa gukorwa kugira ngo icuka kibi kiri mu gihugu gihere niyo migwi igwana itaye kubaka igihugu? Ngivyo bimwe mu byo tugiye gucija nino mu kiganiro bahuka cyo kuri wa 31 gitugutu umwaka wa 2023 aho tuza kwifashisha umwihwezo wa Gervais Nibigira icegera cy'uburongo runani rw'abarundi b'intungane RCP mu mfunyapfunyo. Turaza kandi kugaruka ku vyiyumviro by'umwe mu banyagihugu bari mu gihugu atashimye kumenyekana ku mvo z'umutekano wiwe. Kuri mikro muri kumwe nanje Josiane Muzaneza ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze. Inyuma y'umubonano umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahaye ishirahamwe ry'abanyaburaya gishinze guharanira amahoro European Institute for Peace kuri uyu wa kane, umuvugizi w'umukuru w'igihugu Gatoni Rosine Girene yamenyesheje ko uwo mubonano wari uwo kurabira hamwe uko iryo shirahamwe ryofasha mu gutahukana abagwanyi bo muhari Rede Tabara. Aha Patrick Nshimirimana avugira uyu muhari aravuga uko bakiriye ako kamo kuburamutswe Burundi muri kino gihe. Icyatumye dufata ibigwanisho
ihonyangwa ry'amasezerano y'Arusha aho ubu butegetsi bwa CNDD-FDD bwayahonyanze bukayahonyanga izuba riva kuvuga yuko twokwitaba tugashira ibigwanisho hasi tudashitse kuri iyo ntumbero ivyo ntibirimwo urugamba rero twatanguje tuzorubandanya gushika dushitse ku ntumbero twihaye bobo byo bashaka no kuvuga ngo babahamagara abantu ngo babake ibigwanisho ariko badakemuye umuzi w'ikibazo ca politike catumye bafata ibigwanisho ubwa mbere na mbere kwanza nagomba kumenyesha yuko mu marira dutabara dushigikiye iyo nzira yose yo gutorera umuti ibibazo by'Uburundi biciye mu nzira ya politike biciye mu nzira yo kuganira ata amaraso arinze guseseka rero hoganirwa iki hoganirwa kwitunganywa ry'amatora adakumira ahurikiyemwo bose umunyagihugu agasubizwa uburenganzira bwo kwitorera indongozi hubahirijwe amasezerano y'Arusha. Mbega abarundi muri rusangi bakiriye gute ubwo butumire hamwe n'inyishu yatanzwe n'umuharire Tabara na cyane cyane bafatiye ku bibazo bitari bike bibugarije uyu numwe muri bo twahinduye ijwi kumvo z'umutekano wiwe. Twebwe abanyagihugu twagomba dusabe umukuru w'igihugu Ndayishimiye atwereke itandukanirizo ry'uburongozi no kurongora igihugu cyacu cy'Uburundi n'ubwa Petero Nkurunziza yasubiye. Ibitwa tumusabye ko yotwereka itandukanirizo ryiwe niki ku munsi wa kane ahererwa n'abategetsi bo hanze y'igihugu bajejwe iby'umutekano hasiguramo Rede Tabara agafasha ibigwanisho kandi yobishyira hasi bagaca batahuka bagasubizwa ubuzima busanzwe rero twebwe abanyagihugu aje twashiye twibaza none ko asohora itangazo basaba yuko botahuka bagasubiza ibigwanisho bagasubizwa n'ubuzima busanzwe icyatumye babifata naco n'igiki canke wewe ko yahunze igihugu hama hava afata ibigwanisho ntaco yaharanira ntaco yararenganijwe kugira ngo akirenganurwe byagenze gute bamusabye gushira ibigwanisho hasi canke yaraganiriye ivyo byose ni inyishu umurundi wese yari n'uwihanze igihugu yocayiba nyuma rero Ndayishimiye avuga ati jewe kuko n'umukuru w'igihugu ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu ntaco ndakizi kuvuga ataco nkizi ko reka ndabe aya masezerano y'Arusha asubire some nawe hanyuma ndagico mbaye amakungu n'abarundi apana kuvuga ngo Rede Tabara mushirwanisho hasi oya umuti so gushirwanisho hasi ahubwo umuti ni kurara cyatumye ifatije ibigwanisho rero umukuru w'igihugu ndetse ko harimo n'abo mugambi bahuze asabura rero byasatuye imana yarasoma abanga akomeye cyane none nawe nyine ikigo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu yarazi gusoma ntiyabona yuko cyahonyanzwe cyangwa kitahonyanzwe Nijisho n'ugutwi n'ijwi ry'abanyagihugu kutagumana n'isoko ry'amazime yaba muyage muzibukira ibyo bimene ijambo ririca ritishe naho rigakiza vugana ikiyago n'ikindi. N'ubu ikiganiro ni ubahuka nk'uko mwavyumvise turiko tuyaga ku bijanye n'akamo leta yagitege iheruka gutera umuharire Tabara ngo ushire ibigwanisho hasi akamo mu runani rw'abarundi b'intungane RCP mu mfunyafunyo babona ko kerekana intambwe ishimishije iyo leta igeze ko mu kwemera ko hari abagwanyi bayigwanya. Gervais Nibigira icegera c'uburongoye urwo runani asaba ariko kwigoshirwa hasi ry'ibigwanisho ritoba rifatiye ku majambo gusa ariko hobaho ibiganiro hagati y'izo mpande zose kugira bikunde ivyo bemeranije bishigwe mu ngiro. Twumvise ko umukuru w'igihugu ariko abahamagara muhari kwana gushira ibigwanisho hasi ngo basubize ubuzima busanzwe aho yamenyesheje yuko kandi bamwe mu baronderwa n'ubutungane kandi baca gukora bwa mbere hoho umuvuga yuko hoba habayeho intambwe ntoyi kwemera ko uwo mugwi ashobora kuwufata nk'uko umugwi usanzwe ufise ico usaba ico bituma rero bisaba kuri uyu munsi rero banza kwibaza yuko mbega abo bantu bagiye gufata ibigwanisho barondera iki ishondera umunsi bakirose niyamara gutora inyishu y'ivyo bibazo rero ashobora guca gufata ingingo ibereye kugira ngo baba kubasubiza mu buzima busanzwe canke kubakira bayitore inzira. Ikindi naco nuko uyu munsi Uburundi buhanze ibibazo byinshi rwose bitandukanye aho kwemeza yuko uwo munsi hamwe uwo mugwi woshira ibigwanisho hasi basubiza mu buzima busanzwe hoca haboneka amahoro hoca haboneka
iterambere rirambye hoca haboneka kutibonana hagati y'imigwi imwe y'abarundi cyo bituma rero uyu munsi rero hayikwiye niki kugira ngo uwo mugwi ushibonisho hasi nuko habanza kuba kuvugana kuganira abantu bose bafise ibyo basaba bitandukanye mu bitandukanye bazi ko kuva mu 2015 hariho habaye tanatanga kwa abana bariya bivuye ku nyifato y'intwaro aho rero bashafatiwe ngihoja mu bitwazirwanisho mu kuza gutegura intambara kandi intambara twazi ko intambara nta cyiza cayo nacifashe igihugu kiretse ari uko isambura igihugu cyo tumara hakenewe yuko hobaho kuvugana akaba guhagarika ibirwanisho mugabo iciye mu kuraba amasezerano yoza yemeza yuko ikibazo kizoshika mu ngiro n'ahandi ni hamwe naho basubiza mu busanzwe uyu munsi canke mu myaka cyangwa 3 bashobora gutangura abandi bitwaza ibirwanisho akijana kandi bujana kaburimbo ukuravye kizure abafisi cyakubariye ukaza wumva uyo mwihwezo ni nawo umunyagihugu atashimye ko tuvuga izina ryiwagira ariko we asaba umukuru w'igihugu kwegeraho batavuga rumwe haba abafashe ibigwanisho canke abahunze igihugu bakaja hamwe bakaganira ingene ubwa mbere bonagura amasezerano yarusha wo mushinge w'iterambere n'ituze mu gihugu cose rero umukuru w'igihugu narengera umugambo aturukamo narengera ivyiyumviro vyo vyabo mu mugambo iwe mu bisata bitandukanye aganire n'umuharire tabara aganire n'amashirahamwe yatarambya mu vya politiki aganire n'abanyepolitiki bose bahunze igihugu nta kindi gisabwa kandi kuganira bashira imbere ajya amasezerano yarusha bayasome basubire tugasaba rero n'abanyepolitiki bahunze igihugu nabo nyine bafashe urwanisho nabo nyine biture ubutungane bubarenganure hisuzwe amategeko nimba babona bikunda kuko iyo abantu ari babiri bashwanye cyangwa bagatata bahuzwa n'undi muntu wundi rero twe nta kintu tubona shoko nico n'urugo twe byatumusabe uburomuza butweke byibona bwa Petero Nkurunziza yongere asubira amasezerano yarusha icyo avuga nico tuma bafashe urwanisho ibaza kujya nabo nyine yaje nubwo twasabye leta tugasaba na leta taba reka n'abakuru b'ibihugu baka karere tubashije kw'amazinda muti kubera iki twebwe abanyagihugu none bobo amasezerano yarusha yakomoka ko ntibayasoma cyangwa ntibayazi nimba batayazi ntibayasaba leta bati turabe amasezerano yarusha yateje impunzi zihunga amashirahamwe akagenda abafatirwa nje bakabona ni mutane mose tubatatu naho tuba tuti ntawe imene igihugu leta ntishobora kubwira abakuru b'ibihugu nimumpamagarire abo kandi abo bakuru b'ibihugu ntibashaka kwemera batereka bamwe gato ndashimiye nawe tumubaze igituma atemera gusoma amasezerano yarusha nareza tutirire tabaniro rero abo yizeye amabo baje ibavyiti jewe aba bakuru baka karere bagizwe na Vincent Ndashimye singabize mugabo jewe nashakiye namwe mu nyumvise kuvuga bisigura bakondera ine communication n'abaje kugendera umukuru w'igihugu bamusigurira atwana ko baza kumviriza leta gusa mugabo ntibumviriza babashurwanisho nawe umwakadadaza n'uwundi akadadaza akaburamwo umutima umenetse vugana ikiyago n'ikindi mu gusozera Gervais Nibigira nawe nyene avuga ko umushinge woba amasezerano yarusha kugira ibibazo biri mu Burundi bitorerwa inyishu ahavuga ko ivyo biheza bikaba ngombwa ko imigwi yose y'abarundi yicarana kuko ariho honyene hashobora kuva inyishirama y'ibibazo bizingamitse Burundi kenshi iyo umuntu aheza afata ikigwanisho nuko aba afise icaronde nuko aba afise icaranira kandi bazi ko uyu munsi kenewe yuko abarundi bose boja hamwe bakumvikana nyene igihugu co twagwa takumiriwe cyane cyane hisunzwe amasezerano yarusha yari yagerageje gutanga agahengwe k'imyaka 10 uyu munsi rero kuvuga yuko umuntu afashe ikigwanisho mu buyangongo cango se mu buzima busanzwe sinaza yuko ari umuti urama ari umuti urambye ashobora kuvuga uyu munsi kubera hariho inyungu abikeneye ko uyu munsi w'igihugu ariko bitavuye mu ntungano y'igihugu bitavuye ku mutima ashobora kuba yariko anezereza abari baje kumugendera areka yuko afite umutima yuko yashobora gutora inyishu y'ibibazo by'Uburundi ariko gutora inyishu y'ibibazo by'Uburundi uyu munsi birasaba ko baba kwicarana y'abantu bose batandukanye baba mu migambwe baba bafashe ibigwanisho baba ari mashirahamwe danira
biti bya politiki kugira ngo haboneke intumbero nziza y'ibintu cosubira ku nzira yasubira kubahiriza amategeko akaba kubahiriza amategeko muri byose na hose tamuntu n'umwe ari hejuru y'amategeko cyo gutuma rero ibikorwa nyamukuru umunsi bikenewe nk'uko nabivuze ni uko hoba kwicara hasi kucara hamwe kugira ngo haboneke inyishu irambye atari inyishu y'umunsi umwe. Ibigo y'Uburundi sinanze ndagahanwa umuti wabyo nawundi atari ikiyago hamwe mwicara mukaganira ibi navyo numva ibi navyo ndavyumva. Tuse namwe bakunzi ba RPA ningaje duciye dusozerera ikiganiro ubahuka cyo kuri uyu wa kabiri genekerezo rya 31 gitugutu umwaka wa 2023 ikiganiro cari gishimikiye ku kamo k'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagarira umuharire tabara gushira ibigwanisho hasi abagwanyi bawo bagasubizwa mu buzima busanzwe. Numvise ko uyu munsi umuti w'ibibazo biri mu Burundi uzova mu biganiro hagati y'imigwi yose y'abarundi hamwe n'inagurwa ry'amasezerano ya Arusha. Abatumire bacu bakaba banerekanye ko hagomba kuba amasezerano hagati ya leta tabana n'abarongoye igihugu yogenderwa ko mu gihe boshira ivyo bigwanisho hasi gutyo bukeye kabiri niyagira gusubira mu ishamba. Ndashimiye abatumire bacu kabashimire namwe mwese mwari muduteze yompi. Josene Muzaneza nariko ndabashikiriza kino kiganiro nkaba ndabika abantu ndabifuriza kururanirwa mu banyu no mu byanyu. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi duhana isango ku munsi wa kabiri uza nk'aya mango naho butaha. Abatware nabo batanga akarorero vugana ikiyago n'ikindi ubahuka Arakoze Josiane Muzaneza, murakoze nawe mwese makurikiye no makuru. Shimbe na bagenzi banje batokanije hamwe nabo mu bihinga bw'ivyuma batumye mudukurikira tankomanzi. Onezime dushimagize mwabashikirije ndabatezeye ndayipfuriza kororaniko.